ukwihangana kurafise mission, kurafise intumbero. Ukwihangana ni umuti, kuya kinine ikiza umuntu agwaye malaria. Ukwihangana ni umuti, kurafise intumbero. Wihanganye tavuga ngo mana warihe weriki. Haleluya. Uwihangana avuga ati mana byabaye bibona, natanga uyu munsi turi kumwe, wabibonye, ntunaniwe kubihagarika. Yegikuye nturondera, kigeze nturondera, kigeze urakira. Haleluya. Hari umwanya wo kurindira, wo kunywa ikinini kigakumanukamo igihe gikwiye, birikora. Hari imiti umira gacuyidahwa ikaza uko nyene, ndaroze umwanya wo kugenda mu maraso, ariko akira uwo muti witwa ukwihangana. Nubwo worura, nubwo wobubishe, humiriza, ufate izuru, umire. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Ninde muntu yobaye amaze gusengera ikintu akarambirwa akabivamo? Ije nyene. Aha, abandi bari spirituel, mwama mwishurwa abandi. Ninde yasengeye ikintu nubaka igisengera kandi yizeye kuzokwishurwa? Aha. Ninde yasengeye ikintu kigisengera ariko atanga gukekeranya abona yuko kumbure nikizocamo? Aho sha. Très honnête, Imana gwahezagire. Urashaka gusengera ikintu ukagera ahantu ukavuga ati none ibi bintu ko byatevye, none ngire gute? Reka basife gusenga, sivyo? Je narapfuye gusenga kenshi, ugapfa gusenga uguti kumbure vyocamo. Ariko hanini ya nashaka kuvyerekeye amasezerano. Umuntu wese arasa amasezerano, abakije turafite amasezerano menshi mu ijambo ry'Imana, ariko ari amasezerano yawe ku giti cyawe, sivyo? Hari ayuzi wayishuriwe, waronse inzozi, cyangwa waronse uvugishwa, cyangwa Imana yakubwiye wowe nyene ku giti cyawe, sivyo? Ariko hari amasezerano y'ubwoko bwinshi. Ngomba kuvuga kuri makeya. Hamwe hari gusezerana akobuzi ko ari ingabire ziri muri wowe, ushaka izo ngabire zigaragara, sivyo? Ukabona izo ngabire ziragaragara. Hariho provision matériel ku bintu bigaragara, usisezerano kuri Imana yakwemereye kuzoguha. Hariho isezerano rya mariage, hari isezerano mariage batarayigira mugabo isezerano mariage. Nukeneye kuvugishwa, siko? Urazi ko umugambi w'Imana kugira mariage kiretse utabishatse. Amen. Hari isezerano yo kuronka umwana, warasenze uwo mwana ntaza. Ngomba kuvuga gato cyane kuri amasezerano ane. Hari igihe kenshi usenga ugasanga nibishitse, ugasanga ntiwishuwe, sivyo? Ariko ariho kwihangana ugapersevera. Twageze kwigeze inyigisho nyinshi cyane ngaha kuvyerekeye kwihangana, akamaro ko kwihangana, gutitiriza, gukovya, gusenga, gukomeza. Ariko kenshi biracika mu nzira. Nagira igihe ntangara gusenga n'ingomezi nyinshi, ariko kugera imbere bigenda birahagarara. Kubera iki uhagarara? Kubera ucika intege kuvyubona. Uno munsi tugeze ahantu dushaka ko ibintu byose binyaruka. Ibihugu biteye imbere birateye ubwoba, sivyo? Uragenda ubu ibihugu biteye imbere byinshi, nukenera kwinjira muri shop kugira ngo bakugure nka hamburger cyangwa iki, uri mu muduga urashika ugafyonda bouton, ukazumva micro, umuntu aravuze, ukamubwira ivyo ushaka byose, sivyo? Umaze kumubwira ivyo ushaka, ugacugenda n'umuduga ukabisa abandi, ugacubisanga hariya babiteguye. Ukoresha carte de crédit, rero tumenyereye ivyo no mabanki ngene ubunye byose, carte Sésame, sivyo? Uragenda ubu ukagira amafaranga kaza. Rero twamaze kuja muri iyo mentalite y'ibintu binyaruka. Bisigura yuko bizga bigora cyane kwihangana. Kwihangana jambo rigoye kumva uno munsi, sivyo? Dushaka ko binyaruka. Hari jambo tukatangure gusoma muri Maheburayo 6. Hébreux chapitre 6 verset 11 à 12. Banza some murongo wa 11. Abaheburayo 6 murongo wa 11. Kandi turagomba cyane yuko umuntu wese uwo muri mwebwe yerekana uwo mwete nyene w'ivyizigiro vyuzuye gushitsa kwiherezo. Haleluya.
nabwiye abazi izindi zindi z'amasomo y'Igifaransa cyangwa mu Congereza. Amen. Cyo cyane ndagikunda cyane. Umurongo 12. Kandi turagomba cyane yuko umuntu wese wo muri mwebwe yerekana uwo mwete nyene w'ivyizigiro vyuzuye gushitsa kwiherezo. Kugira ngo ntimube ibinebwe ariko mwigane abaheshwa n'ukwizera. Haleluya. N'ukwihangana kuragwa ivyasezerano. Haleluya. Sura mu 12 ipi uraryoshe. Verset 12. Kugira ngo ntimube ibinebwe abana no vous relâchez pas, ntimurekure, ntimucike intege, ariko mukomeze kugira ariko mwihangane. Kugira ngo mwigane abaheshwa n'ukwizera n'ukwihangana kuragwa ivyasezeranywe. Mwumvise ngo mugire gute? Mwigane. Sivyo mwigane bande? Abagira gute? Nabwire abantu bazi ko kwigana twiyumvira gusaba Abrahamu. Bashaka kwigana Pasteur Pio. Niba umubonye mu kwizera urakwiye kumwigana. Paulo yavuga ngo munyigane nkuko nanjye nigana Kristo. Umuntu wese yigana Kristo urashobora kumwigana. Haleluya. Iyo ubonye imbuto nziza mu muntu mwigane muri iyo nzira nziza arimo. Muhebera 11 hariho liste y'abantu bashoboye kwizera ariko nawe urashobora kujamo no munsi. Haleluya. Ndashaka kujamo. Uno munsi wogira ikindi gitabo cyahurayo 11 wojamo. Baya bose bavuga uravye baragize ama faiblesse kenshi. Baragize intege nke, baranagwa, baravyuka. Yerekana ubuntu bw'Imana. Ubonye bavuga omengo n'abantu batigeze batirigana gatoya. Ariko baraciye mu bigeragezo, baraciye ahantu bagira tukwizera. Abagwa tugira Abrahamu byaramuvyuye. Byaramunaniye kwihangana biramunanira. Kuko Imana yambwiye ati nzoguha umwana. Azova muri wewe nande na Sara. Barihangana bararindira. Biranga. Hagera igihe abona ati ndashaje. Sivyo? Sara nawe aravuga ati tuba tumaramara. Ibyo nibaza sivyo? Twarabibwiye abantu yuko ari umwana none raba birashobora kuba bidashoboka. Ariko jewe namaze kugera ahantu nshaje kameme bigaragara ntibishoboka. Ariko jewe nubwo naciye wewe nturaca. Uri umugabo urashobora kubyara. Ntibiragorana kuri wewe, byaragoranye kuri jewe, wewe kuri wewe birashoboka. Reka rero kugira ntibadutwenge, kugira ngo nitumaramare naratuye umwana bazovuga ati ya mana ya Abrahamu irabesha. Reka tugira akantu k'ubwenge sivyo? Mu nzu yacu hari umukobwa ataraca mu menopause bigishoboka. Kwa Abrahamu yaravye n'abandi bana mu nyuma sivyo? Yaravye n'abandi atari umwana umukobwa bishoboka. Reka rero tuvyumvikane ntumvanze alamiable. Turavyumvikanye. Genda wewe hariya muri annex. Urare hariya. Sivyo? Yumvire ninde yobikora ivyo bintu? Ninde yobikora no munsi? Wewe uri umugore legal. Uri ngaha uretse umugabo yagiye hariya ntiyaguciye inyuma ntiwamuhaye uruhusha. Kugira gusa ngo isezerano rishike. Nababwire isezerano rishikwa n'Imana. Isezerano si wewe ugira amanyanga ugira rishike. Hari abantu baforsa isezerano ugira rishike. Oga ati nitumaramare reka tugire gutya nakare barabona ko ari Imana. Oya, Imana ishaka ikiganza cyawe. Imana ishaka ikiganza cyayo. Abagerageje kuyifasha baronse umuvumo. Hari umugabo yitwa Uza. Yagerageje gufata n'ikiganza isanduku y'isezerano acarapfa ubwo nyene. Amen. Kuko Imana ikeneye kuyifasha. Imana ishaka kuyubaha. Imana ishaka kuyumvira iyo nyene ibishitse mu nzira ya nyene yateguye sivyo? Acaragenda arahora Sara ntibatuki byabaye mugashobora kuba yaguma kubita gatoki.
akundi. Hanyuma umugore umukozi wabo asama, amaze gusama, Abraham ati sawa rero nasubiye ku mugore wanje. Asubiye ku mugore wiwe, inda irakura, umwana aravuka. Aho ndavyemeza yuko Sara atanezerewe. Sivyo? Amaze kwishurwa nawe. Haleluya. Amaze kubona umwana wiwe. Yagumara bigitsure wa mwana wo muyaya. Ageragira umugabo rero umviriza rero njira ko yarushaho kugendayo ubu rero ndafise gwanje. Uwo mwana ntawe nkeneye ngaha. Nasohoke. Kandi vana wenyene na nyina wiwe. Bose cabasohora. Bisigura yuko nubwo yamuretse ntiyaranezerewe. Kenshi ari agiye dukoresha inzira zacu atari ko tunezerewe ariko dushaka ibintu biba gusa. Sivyo? Rero Abraham yaragize izo ngorane ariko mu nyuma tumubwira ngo niwe le père de la foi. Nubwo yatsitaye yaravyutse. Haleluya. Gutsitara si bibi, gikuru nukuvyuka. Wewe watsitaye, wewe wihevye, wewe wabeshe, wewe wasambanye, ariko no munsi niwavyuka uraba umugororotsi imbere y'Imana. Abraham yaravyutse. Abraham yagize ibibazo byinshi, yigeze kushaka kwiza ubuzima bwiwe, akabesha umugore we ngo ni mushikiwe. Kandi ari Abraham, ariko muri Heburayo 11 niwe muntu baha agaciro. Nkuko ari hejuru yacu twese. Kubera iki? Kubera Imana yuzuye imbabazi. Nubwo yuko ivyo wakoze byose, amanyanga wakoze yose, kandi ukijijwe wihanye, Imana irafuta. Ikayibagira yuko wabigize biye bintu, ko wabesheje amajambo, ko wagize wakoroye ziyanda zose. Nubwo wazikoroye, warihanye, Imana irafyibagira. Agufata ngo atacho wakoze. Amen. Rero ahanye umurongo wa 12 bakora twereka neza, bakora tubwira ati tugira abantu twigirako. Bega twigira kuri bande. Umuntu wa mbere bagira akarero ni Abraham 13 verset 13. Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano. Isezerano kuko atawe yogira indahiro ayiruta yarirahiye. 14 iteka no kuguha umugisha nzowuguha kandi no kukugwiza nzokugwiza. Amen. Imana yabwiye ko izomugwiza apanikiye kuri Ismael, ikiye kuri Isaka. Haleluya. No kugwiza nzokugwiza. 15 niko byamubereye amaze kwihangana ahabwa ivyasezerano. Iyi ni fe ya firme. Haleluya. Imana ikonsidera iherezo ryawe gusumba intango yawe. Hagati yo gusezeranwa hamwe no kuronga isezerano byaramugoye, yaraguye, aravyuka, ariko ngo niko byamubereye amaze kwihangana. Haleluya. Amen. Yaravutse Ismael. Amen. Ariko Imana amubwira ati nubwo warose uyo muhungu suyo jewe uhoraho nshaka kuguha umwana biciye muri Sara. Uwo Ismael nuwo wirondereye. Haleluya. Ndakwifuje kutironderera umugisha, kutironderera umugabo, kutironderera akazi, kutironderera ubuzima bwawe. Haleluya. Nuce bugufi ndiho akuyobore, agutorere, akudirije, akwereke umugambi agufitiye kuva kera ukiri mu nda mama wawe utaravuka. Kuko ivyo wirondereye byama birimo inkurikizi, ama consequences. Byabaye ryari kera imyaka 1000, ariko gushika nuno musi amaze kugenda muri Israel, murasanga yuko ivyo Abraham yakoze uno musi niko navuga, uyisahanye niko navuga, hacari ingwano hagati y'abakomoka kuri Isaka n'abakomoka kuri Ismael. Ku buryo muri Israel hariho muri Palestine, kugira winjireyo nibuka twinjiye muri Palestine, bus umugide yari umujuif muyahudi, umugide wa touristique muri bus twarimo. Tugeze Palestine baratwereka yuko ugiye mu kindi gihugu nta muyahudi yinjirwa ngaho. Umugide w'umuyahudi tugeze aho kwija Palestine acaravayo aradusezera ngo turasubira ku mugoroba. Turenganye ahonye kuri iyo frontiere haca hinjira umwarabu kutubandanya kutwereka.
ntibashaka kubona umuntu yitwa umuyahudi no kumujya n'amaboko umujya gutya bamubona. Harabaye igwango kandi izo ngorane zatanguye kuva kijya gihe Sara avuga ati sora ko gahungu na nyina wiwe. Ibyo byerekana iki rero? Byerekana ko ibyo wirondereye nta mugisha urimo. Urashaka kuronka amafaranga, urashaka kuronka ayo maviza, urashaka kuronka ibyo bintu byose, ariko nta assistance y'Imana ihari. Imana ishaka ko wihana kugira irestore situation urimo. Haleluya. Amasezerano nuko yarindira, niyateba niyatinda yarindire. Amen muvuga? Navuze ni amasezerano niyateba niyatinda yarindire. Yarindira ni kimwe. Uzarindira umwanya ungana gute? Ukwezi kumwe? Umwaka? Igihe gikwiye. Waraje inyigisho zanjye. Igihe gikwiye. Haleluya. Igihe gikwiye no kuvuga iki none? Niyo mara kugira ubwanwa igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana nicyo kigoye cyane. Haleluya. Kwihangana ni kimwe, gukomeza ni kindi. Bashaka kwihangana se nihanganye. Ejo bundi hari umuntu twaganiye ejo bundi, yari umudamu yigeze gusengera umwana. Arasengera umwana arisonzesha, aragira ibintu byose bibaho byanse afise uburyo, aragenda akoresha amafaranga, baragira insemination, baragira FIV, in vitro, ibishoboka byose kenshi gashoboka. Shana abaganga ambwira ati uretse gusa amafaranga n'umubiri wawe wamaze kuruhisha, gezaho ntusubire. Yasi umuriro rwose wo gusenga. Rero duhura yahevye gusenga, yahevye kwitsonzesha, yahevye kanguka, avuga ati ndemera Imana ariko ntimusuye kumena umutwe. Niko yambwiye. Sikera ayimbwiye ejo bundi. Ndemera Imana, nje kuva menya Imana nigeze ndeseva na rimwe, ariko kuri iki yarandesevye. Ninda amaze kuba desina Imana. Gene mwikawusha. Aho shahora dugije. Janye n'ugera bivuze. Kwa desina kuvuga iki? Hari icyo wari witeze ko akora kwera shobora. Kwera ari El Shaddai, kwera ari papa wawe, kwera gukunda, ariko byanse uko bikora. Nagaje kumumvisha, yumvire namubwiye nti basi none umuntu yagusengera naho mushaka birekere. Ambira mushaka birekere vraiment. Ko terema narushe kubyo nashaka gusura kuja muri rya spirit yo kwihangana, byaramenye umutwe, byarankoberekeje, reka nibereho gutya. Kandi ndemera Imana. Niyo gusa ndayemera, ngo ndayemera. Ariko akariro kaheze, apeti yo gusenga yaraheze, sinumva ibyakoze Imana, ntacyo numva. Nta jambo ribigeze akora avuga, yambwiye gusa ngo je ko ndabwira ibiri mutima wanje. Atere nimba ushaka kunsengera, sengera ndonka amagara meza, ngume mu Mana, nzuje mu ijuru. Ivyo umwana nuse kubimbwira, ati je yarageze ahantu gihe nankakanguka, kuko abantu bose muri famille mu bandungikira. Uwari yarandungikira, nabihanije bose. Ati nimuzosubire mubandanye ndo bloka. To aragira hano avuga ati ivyizigiro canke ibyiringiro vyararangiye. Amen. Icyo yabuze ni iki? Ntiyabuze ukwizera, yabuze ukwihangana. Kuko yarizeye kandi n'uwo arizera ko Imana ishoboye, ariko byanse ko yihangana gushika igihe gikwiye. Haleluya. Hari ibyo wasengeye biri mu mugambi w'Imana, ariko byaranse kurindira ko wihangana, kutegereza igihe gikwiye. Haleluya. Ikibazo rero kubera iki none rimwe na rimwe igihe gikwiye giteba. Kuri yamwe kiranyaruka abandi kirateba. Hari abasenga gutya ngo pyu umengo ni buto yafyonze. Ataraheza gusenga byaheze. Hari bamwe ngo yarasenze ataraheza gusenga zo baradodoye, iki kibazo kirakemutse. Ku buryango hano aciye dodora. Hari abandi basenga bagakoboka, bakonda bagahera bakananuka, bikanka bagaca bivamo. Mbega Imana yavuze ngo oya,
kuko hari igihe Imana ivuga rindira cyangwa tegereza, hagiye Imana ivuga ati stop, ibyo bintu uri kurasengera ntituri kumwe. Haleluya. Hari igihe Imana ivuga ati rindira tegereza, hari igihe Imana iceceka. Amen. Rero icecetse ihoze nturekure, uzurekure niyavuga ati ibyo bintu bivemwo. Haleluya. Niba Imana yavuze ati wewe shaka ureke, nawe uzogira gute ntacyo nzoguha, ntusuye guta umwanya wawe. Uzomeze nk'umujura yakora kina arbitre yavuze pri ngo ndinjiza tu umupira sitawufise genda winjize. Arbitre yavuze ngo pri shuhagarika kuko na gardien acavayo. Umupira era goli iragaragara, umupira ufise reka n'Imana ishavu basi tukubita, ariko nukurindira. Imana ikubwira ati urukino rucakomeza, uracari mu mategeko, nta kufra nta penalty, komeza. Sindavuza ifirimbi iri ku munwa mbwa, sindavuza. Nimba itaravuza nturekure, vuga uti nturekure. Haleluya. Hari umunsi mwe nigeze gusengera ikintu mwijoro, kera niko rasenga mwijoro, hari umugenzi twari kumwe, tuko turasenga mwijoro, tuko turasenga cha turasinzira, twarushe nsinziriye mwijoro, numva mareka nambara azarambara ngo mwakwereka ucirire kagusenga wiyubukomeza. Ari ibintu bitashika kuko wewe wacirekura, kuko ari amasengesho. Hariho amasengesho arakuduza, arakuzamura ku rundi rugezo. Haleluya. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo hari dayimoni zivayo gutyo, ariko hariho sorte de démon, ubwoko bw'amadayimoni. Mu Matthieu 17 sivyo 20-21, cette sorte de démon, igihe dayimoni ikugwayo niki? Apana kwisonzesha gusa, gusenga no kwisonzesha. Muri majambo duwasenga gusa ntivayo, wasenze muga ntivayo. Amen. Nicyo gituma rimwe na rimwe birangora kumva umuntu akijijwe, umwana w'Imana, kuva ro premier gushika ro 31 damage misi yose kumeza hariho niveau uri limite. N'imiburi biri rimwe mu ndwi wisonzeshe, wiyirize, wime umubiri icyo gusavye kugira uduge ku yindi niveau, kugira ukure, kugira ukomere. Kugira aba sportif baterura ivyuma, hari ivyuma byo mu muhemu, amasengesho ni ivyuma byo mu muhemu. Bashobora kubona umuntu yonze ananutse, ariko yagira gutya spirituellement ibiceps vyiwe, abadayimoni yabibona, wewe byubona. Ariko bikwiye kuba ku musozi, ukaguma ku musozi. Haleluya. Aho uzomenyera ko kwizera kwawe kwapungutse ni gihe byanka gusenga. Warusenga isaha imwe, ubu kuvyuka biragoye. Amen. Arami ravuga ugacongereka ko 5 minutes canke 10 minutes, ukabutanga kuzurongera ko iminota, watanga kuje mu ntege nke. Sivyo? Nimba imbere yo kuryama uvuze ngo saa 10 ndavyuka, saa 11 ndavyuka, arami kavuga vyuka. Guproronja ni reflex y'ibinebwe spirituel. Funda ibabwira. Amen. Nabateye inkuru ngaho mugenzi wanje yama ivuga alarme, agacaja ku asinziriye gutya, agacaza ayizimya, agaca sinzira, agaca yiyagiriza mu gitondo. Icyo yakora niki? Yaciye afata telefone imbere yo kuryama, akayishira hariya, igacivuga. Ntiyashobora gusinzira ariko iravuga. Byasaba ko vyuka gatambuka kuja kuyizimya, ntiyasubira kuryama. Nugira strategy rero, Imana ishimwe. Nugira strategy, urongereza ko haleluya. Amasengesho abantu bashaka ibintu bidasanzwe, basenga amasengesho adasanzwe. Ntushaka kwa musinzira iminsi yose, uvyuka wiruka gusa amasengesho mu ishuka yo kupipa, ukitega ibintu bikomeye. Nimba ushaka ibintu bikomeye, hari ikiguzi nkuko bivuga mu Roma 12 murongo wa mbere, sivyo? Mutanga imbere yanyu nk'ikimazi kizima apana gipfuye. Amen. Rero ngaho wakatugira Abraham ngene yasenze, ngene yizeye ivyo Imana yamusezeranye yarabironse. Dusubire ku murongo wa 11 verset 11.
aho nyene wari uri. Soma verset 11. kandi turagomba cyane yuko umuntu wese wo muri mwebwe Aha. yerekana uwo mwete nyene w'ivyizigiro Uwo mwete w'ivyizigiro, rozelle. yuzuye gushitsa ku iherezo, Aha. 12 kandi kugira ngo ntimube ibinebwe, nimube ibinebwe. ariko mwihangane, Aha. ariko mwigane abaheshwa n'ukwizera n'ukwihangana kuragwa ivyasezeranywe. Intumbero y'ino nyigisho nigira ngo kuvyura ibinebwe. Natumye utoki. Ikinebwe kiriyizi. Ikinebwe kiriyizi mu mpwemu. Harabaca baraba hasi. Sinabavuze. Ikinebwe n'umuntu adasenga kiretse yafite ikibazo gusa. Ikinebwe na wundi ikibazo kibaye arondera umuvugisho akanaka amusengere. Gusaba abantu gusengere ndabikora na jewe murabizi, sivyo? Kwija mu Imana banga musengeranire mwikorana imitwaro. Amen. Ariko nubwo kwambe n'amasaha abantu bose umusengere yaba ntasenga ntaco vyomara. Gusengera umuntu arasenga ntaco bimara, sivyo? Haleluya. Ni nk'imodoka wosunika, imoteri itaka. Urashaka kuyisunika ukazoruha. Ariko ivo kusunika imodoka ishobora gushitura. Na ikaka. Haleluya. Imana ishimwe. Amasengesho n'ubuzima. Ufite ukwizera arakomeza gusenga. Icyo kintu cyose uko urasengera cyaba igifatika cyangwa kidafatika, yaba ari ingabire, yaba ari iby'Imana yakwemereye, nimba uzi ko biri mu mugambi w'Imana nturekure. Komeza. Haleluya. Hari amajwi ya Satani zo guca intege. Hari amajwi ya Satani zo kugira ati ehera byatevye, ehera ntibigishoboka, ehera wewe warengeje imyaka yo kugira mariage, sivyo? Ehera bangene usa. Hani gata ikubwira bakuraba ugaca wibwira ibyo bakubariye, wowe nyene ukavyibwira. Ariko najana kubwira ko umuhizi mu kwizera atari kinebwe, ntakangwa n'icyo bavuga, ntakangwa n'icyo bibaza. Aravuga ati ndafise Imana. Ya ndakunda bya matemoyaje yo muri kango kavuga ati numvise uriya. Hari temoyaje imwe y'umugore yasamye amaze 24 ans. Ijya ntahe imaze kuvyara abana singene bangana. Abo nabo tuzi. Nabo tutazi. Ko benshi avuga ati nimba ujye byashobotse. Haleluya. Nimba senga Imana senga. Nanjye birashoboka. Ukakivuga ati birashoboka. Rero yuzi ko bishoboka urakomeza gusenga. Nturekura amasenga, nturekura. Haleluya. Waroma 12:12. Rome 12 verset 12. Murongo nkunda gutanga kenshi cyane. Murongo wanyuguriye amaso gose. Rome 12:12. Soma. Munezeregwe kwizigira ibizoba. Aha, munezerwe kwizigira iki? Ibizoba. Aha, kweki yabwiye kubizoba. Kwera bari mu bibazo. Byandikiye abantu bari mu ngorane. Hari abantu muri kano kanya tuko turavugana, hari n'abari kuri abandi kuri YouTube bari mu bisubizo. Bari mu inyishu, bamerewe neza, banezerewe, bari muri fete. Ariko n'abandi bakorarira muri umwanya. Hari abandi bacize intege, babaye ibinebwe, bahora basenga, babivuyemo gusenga, babihevye. Amen. Abo rero babihevye, babaye ibinebwe, bacize intege, nibo niko nabwira muri kano kanya. Amen. Bandanya. Aha. Bizoba rugo yuko ibizoba nuko n'amasezerano ataraba ariko azoba. Amen. Uwizera aranezererwa ibitaraba ariko bizoba. Ntavyo ubona ariko bizoba. Kweki bizoba kuko yabivuze. Yabivuze ntabesha, afite ubushobozi bwo kubishitsa. Sivyo bizoca ariko bizoba. Kweriki kuko yabivuze. Kandi bishoboye. Iyo uzi ko bishoboye rero urabinezererwa. Abatavye ukwizera, abadafise ukwizera banezerwa ivyo bafatije. Babifashe gutya. Batoma. Ndabibonye ndanezerwa. Ndabibuze ndidodomba. Ariko umuhizi nakane kubibona kugira ashima Imana. Munezerwe kwizigira bizoba. Aha. Mwihanganire amagorwa. Amagorwa. Mushishikare gusenga. Amagorwa ijambo rirakaze.
Amagorwa n'ibiki mu Kinyarwanda barabyumva Abanyarwanda. Ibibazo. Mwihanganire amagorwa. Mwihanganire ingorane. Mwihanganire injustice. Mwihanganire akarenganyo. Bakurenganije ufise ibikwiye byose ariko bize ku ruhande Imana ibibona. Wihanganye tavuga ngo Mana wari he? Kubera iki? Haleluya. Uwihangana avuga ati Mana byabaye bibona. Natanga uyu munsi turi kumwe. Wabibonye? Ntunaniwe kubihagarika. Yesu yavuze ngo data wo mu ijuru ashobora kurunka amalégion. Haleluya. Légion imwe c'est 6,000, 12 légions. 72,000 anges. Data wo mu ijuru aho yari Petero ndagukirije ndaguprotege ndagucugutwi. Mbega baza ko data wo mu ijuru arashobora kurungika 72,000 anges apana umwe gusa. Ariko yabiretse. Vuga uti yabiretse. Hari ibibazo urimo yabiretse. Nta amen bavuga. Hari ibibazo urimo yaretse. Hari abahungu bakubenze akabireka. Hari umwana yase kuza arabireka. Bagusoye mu kazi arabireka. Nurabireka kwereka arakwanga. Hari gituma. Agusabye ahubwo ngo binezerererwe. Binezerererwe. Mwihanganire. Nuvuga amajambo mabi. Urazazaniwe birumvikana kuzazanirwa ariko uje ku birenge vyiwe. Uti niwe ubishoboye. Ntacyo nashobora nari kumwe nawe. Ukwihangana kurafise mission. Kurafise intumbero. Ukwihangana numuti kuya kinine ikiza umuntu agwaye malaria. Ukwihangana numuti kurafise intumbero. Titre y'ino nyigisho ni intumbero yo kwihangana. Le but de la patience. Alléluia. Ukwihangana kurafise ikintu kizovura muri wewe. Kurafise ikintu kizokora muri wewe. Ari igituma udakira. Igituma udakira. Igituma utishugwa nuko atakwihangana umuti waraje urawusohora. Amen. Hari imiti umira gacuidahwa ikaza uko nyene. Itaroze umwanya kugenda mu maraso. Ariko akira uwo muti witwa ukwihangana. Nubwo worura, nubwo wobubishe, humiriza, ufate izuru, umire. Urashaka kuva umanuka ngaho ubishe, ariko ureke umanuke, timanuka waza nyoya ni mazi, manuka. Gumayo. Ukugumayo rero urasirikira mu maraso, mu mutwe, mu kuboko. Ikibazo kiri mu kirenge ugusanga mu kirenge. Ikibazo kiri mu ivi sanga mu ivi. Ikibazo kiri mu gutwi sanga mu gutwi. Kuko umutima uri kuratera kugira amaraso azunguruke, ariko bisaba kumira ikinini cyitwa Satani ushoboye kunywa umuti wo kwihangana uzomushize hasi. Kuko niba ufite kwihangana nta kintu kimwe kicaho gukanga. Bashaka bavuga ngo byarangiye. Mwari ufite intahe y'umudamu yasamye byaraciye. Yaje menopause. Mwari ufite umudamu yasamye ama trompe yose barakuyemo kwa muganga. Ariko yavuze ati nimba ari Imana bishoboye. Nimba ari Imana nsenga. Ndakomeza gusenga. Ndakomeza gufata. Ndakomeza gushima. Arihangana. Imana yabireka biraba. Kugira mwese muvyumve. Mumenye ko Imana ishobora. Muri Bibiliya zo mavuga ngo ya Mana ya Israeli imwe yugurura ikiyaga gitukura, imwe yabakura mu bugaragwa bakacabuka, byagumye bigaruka muri Bibiliya umwanya wose. Nicyo gituma ukwiye kwama wibutsa ivyo Imana yakoze muri kahise. Muri kahise yabikoze. Haleluya. Niba yikoze muri kahise irashobora kubikora uno munsi. Haleluya. Haleluya. Amajambo uvuga masengesho niya determina intsinzi uzoro. Niwagenda kuririra Imana, Mana je warampevye wamoye iki, ukurisubiza inyuma wenyene. Haleluya. Bwira Imana uti wewe wakoze biriya. Haleluya.
nusaza nuruha uko wari kera ni kuri uno munsi. Nimba ari Imana yagukoreye muri kahise ko nako ari Imana. Haleluya. Uzocamane ku rurimi iminsi yose. Cyari bitangaza Imana yankoreye tous les jours. N'amatariki ndayibutse ndayavuga iminsi yose. Nabana yatura iminsi yose. Turambwira Imana nawe utobikora narakubonye. Haleluya. Nawe utobikora waragaragaje ubushobozi bwawe. Nawe utobikora ntibihindura uri, ariko ukomeze urugendo. None kwihangana kuje gukora iki? Mission yo kwihangana ni iyihe? Tuje muri Yakobo ya 12 naje ivyo nakarande twabivuze. Yakobo cyo cyambere ya 12 banzu biheze harakana nashaka kongerako 12 yavuze ngo muhanganya amagorwa hanyuma gushishikare gusenga. Akora nenda kibagiye. Amen. Kwihangana amagorwa ni kimwe, ari gusenga ni kindi. Amen. Wihangane gusa udasenga ntacyo bimaze. Wihangana usenga. Urihangana kandi ugasenga. Mbwa wihangana udasenga ntacyo bimaze. Haleluya. Haleluya. Tusomere turondere intumbero ico kinini cyitwa kwihangana. Intumbero yacu ni kiye? Yakobo cyambere murongo wa kabiri ushaka kwa gatatu. Soma wa kabiri. Mwiyumvire ko ari ivyo kunezerwa rwose. Kunezerwa rwose. Umviriza ugeze ngaha wumva ko gironke jet privé, etage, bogar, sivyo? Ugira ucakire sivyo? Bandaya. Bene data nimwagwa mu bibagerageza bitari bimwe. Morali yakorotse. Mumenye yuko ibigerageza ukwizera kwanyu. Baza mgereze gatako murongo wa kabiri kandi sura kwa kabiri. Kwa kabiri ngaha n'amajambo akomeye. Bagambira batanga bavuga ngo munezegwe. Mwavyumvise? Ko mutavuga amen. Aha bavuga ngo regardez comme un sujet de joie complète. Ndashika ngaho. Aho nashaka Imana ifashe nzo hashike sivyo? Nezegwe n'ibigeragezo. Nindashaka kuhashika. Ninde yashitse? Tumwigire ko azotugire ku bandi sivyo? Ninde yashitse tumwigire ko ibigeragezo biraje. Haleluya. Hari umupastor w'umuhindi yavyigishije avuga ko yashitse ako nabaye Thomas shaka yanoba muri we nkamunzi yiwe nkabana nawe nk'inkwezi kumwe nkaraba ko yashitse. Yavuze ngo igaragazo bije biheze barasaba Imana ngo Mana mibindi. Sindashika je ngaho sivyo? Ngo mibindi. Ngo nyongere ibindi. Mwende mana jambo ikinini nakimize mikindi. Ariko ngo tunezerwe mwiyumvire ko ari ivyo kunezerwa gose. Bene data nimwagwa umva ngo muraguye mu bibagerageza bitari bimwe. Aha murongo wa kabiri avuga ngo un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Rero ikigerageza kije mu buzima bwawe wari ukwiye kubinezererwa. Sivuze kugira ama emotion nguryoherwe, ariko ufise ukwizera, munyumvirize, ufise ukwizera uhagaze neza mu Mana, usenga buri munsi atabuze bw'ibyaha urimo, uzi neza imigenderanire n'Imana. Ariko malgré ivyo vyose kigerageza kikaza, ukwiye kubona ikizoba inyuma y'icyo kigerageza. Ntunezerwa ivyo urimo, ntunezerwa ibigeragezo, ntunezerwa izo ngorane urimo, ariko unezerwa ibizoza inyuma y'icyo geragezo. Haleluya. Ibigeragezo birahari, ariko hari ikintu kinyegeje inyuma y'igeragezo udashobora kubona n'amaso y'umubiri, kuko nubwo utakizi urazi ko kihari. Birinyegeje, birihishije, ariko birahari. Haleluya. Murongo wa kabiri rero, murongo wa gatatu, verset 3. Murongo wa gatatu. Mumenye yuko ibigerageza ukwizera kwanyu. Ibigerageza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Umviriza, cha kinini cyitwa kwihangana kiva he? Pharmacie to gute? Pharmacie kinini cyo kwihangana yitwa gute? Ibigeragezo. Haleluya. Abikurikiye. Abari barasinziriye. Ikinini cyitwa kwihangana kiva he?
Donc ibigeragezo bije hakenerwa kucunya ikinini cyitwa gute? Iyo wihanganye ni witoga. Aho rero niho twese ko namwe dukije kuboko na jewe ndimo twese dukwiriye gushika. Dushika ahantu bije tubwire Imana bino bintu bibona turazi yuko ari ikintu ushaka gukora inyuma. Mana makwihangana shoboza kwihangana sida kurogoteko sivuga amajambo mabi ariko nihangane. Kwihangana no kuvuga iki? Urifata kanwa y'umutima wawe ugacunga amajambo asohoka mu kanwa kawe, ugacunga ivyiyumviro. Ntugire ivyiyumviro bibi ku Mana. Nuvuga Imana yandesevye, nuvuga ngo Mana wowe urashobora kundeka gutya. Ukiyumvira sovereignty y'Imana, ubunini bw'Imana. Imana ikora ivyo ishatse uko ishatse. Haleluya, haleluya. Aho rero harakomeye. Mumenye yuko ibigeza kwizera kwanyu bitera ukwihangana. Amen. Titre nabwiye ni gute? Titre ni iyi. Okay, twamenye kwihangana yo kuva he? Ibigeragezo. Nabwiye ikintu kimwe, ibigeragezo simaka ngo urare hanze gusa. Simaka ngo impuzu ziguherereko. Urashobora ibigeragezo uri mu bintu abantu bose bakomera amashi. Ufite amafaranga menshi ari kuri mugeragezo. Ufite umugore mwiza n'abana beza ari kuri mugeragezo. Kuko Imana irafise ahica kugira bigushikire ubuti ushike. Iraza ahica kuri uyu, sica kuri ujya, sica kuri ujya, sica kuri uriya. Iraza intege nke zawe. Haleluya. Abanyeshuri bari ngaha irashobora kuzanira aho mwicarana akabikigeragezo kuri wowe. Basanga umuntu urahunze uravuye muri iyo shuri ahandi agashaza uruta wa wundi. Ani abandi ni nk'abamwe bava mu eglise ngo ndanse ijya eglise bagiye hariya usanga mu myaka 5 ama eglise 10. Aguma hunga mugabo kwere jyange nke zawe utarakira cyakiri kiragukurikira hose. Kandi Imana yaza hicisha. Igikuru suguhunga. Igikuru no guhagarara mu kwizera. Haleluya. Nuhunge hagarara mu kwizera. Amen. Patro wawe ashaka kwigerageza kuri wowe. Ariko nuhagarara mu kwizera niwe azosota. Wowe kabandanya. Haleluya. Siyo ukwiye guhunga. Nimba uhagaze hagati Imana ihagaze. Imana ikabiyemeranye nawe. Numutuke, numwishuze nabi. Ahubwo ukamuhezagira. Haleluya. Imana ishaka kumukuraho ikazana uwundi kubera wowe. Hagarara ahusha akwiye guhagarara. Nuvuga amajambo mabi. Amen. Mira ikinini. Igituma abantu badashika ku masezerano kubera iki? Ikinini baracyumva kirarura. Cyagicira. Kirura ni byiza. Kimire. Uguti kimire. Abo campus bashabibaza ibindi. Si kimire niko navuga. Kuvuga mu miriki kinini. Kimire nayikunda. Nagiye mu university nshaka kuronka kimire. Numu externe waronka kimire ibifanga uri bwa mbere kora ku mafaranga. Nta kwicara ukabimvira ati none ngiriki. Kimire kinini kimanuke kize muri wewe. Haleluya. Ano niwa mara kimira rero ni byiza kumenya ico kinini mbega gidakora. Umviriza abantu bakora malaria banza gufata kinini nibande nka. Ndashaka kubona bafashe kinini. Okay, ndababaza simbaza docteur baza wewe. Urazi kinini cyikora mu mubiri wawe. Igiye mu mubiri wawe ikora iki? Irangiza. Navyuzi? Hari ikintu ikora wowe utazi abaganga nk'ubonana muwaza yo cambarira. Ivyo kinini nja gukora mu mubiri wiwe. Ariko wewe ntavyuzi, uramira gusa, sivyo? Uramira gusa, ibiba ntavyonzi igikuru nuko icyonzi nuko narindyamye ku musego numva babara umutwe ariko ubu ndasirimba. Barabwiye iki impumyi ati genda uvuge ko atari uwa kweri sitanawuzi n'izina. Ariko icyonzi nari impumyi ubu ndabona. Ndazi yuko ntabona ubu ndabona. Ibyo yakoze mu maso yanje navyo nzi. Cyonzi ndabona. Haleluya. Ubiriza kinine uyimize urakira. Nukira ubwo nyene mugabo uzokira. Kinine ko navuga sijyanye kwa muganga. Niko mvuga y'umuhimo. Bavuze ngo kinine yego turabizwikiza. Sivyo niko navuga.
niko mvuga kinini yindi yitwa kinini zo kwihangana nuwayimira uzokira. Ntukira mu minsi 40, sinzi iminsi bizomara, ariko uzokira. Utegerezwa gukira. Uzobona amasezerano yawe gari navyo nzi, ariko uzoyaronka. Igituma rero keneye kumenya ico iyo kinini yitwa kwihangana ukwiye kuyimira, igituma keneye kubimenya nibwira ntuyicire. Ndabikubwira ntuyicire. Abantu benshi bafata kinini baremera bakarurirwa kubera iki? Barabonye abandi bakira. Twimite kwigana abandi, sivyo? Abandi barakize, nimba barakize nanje ndashobora gukira, sivyo? Rero wowe byakorana no kwigana abakize, reka nabwira ikikora basi, sivyo? Ndashaka ko nikikora. Tukibone mu ijambo ry'Imana umurongo wa 4 niho hari nyishu, verset 4. Ariko ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako. Kurahingura igikorwa cako, grafise mission, grafise une œuvre, un travail. Amen. Bandanya. Ngo mubone gutungana rwose. Alléluia. Umviriza. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Nakuna cyane. Ukwihangana kukwiye kwanza gukwira umubiri wose, kukazunguruka, kugashitsa neza mission. Igituma isezerano ryawe ritarashika nikiraheza kuzunguruka. Mission irashika neza parfaitement son œuvre, kugira ngo mube parfait et accompli sans faillir en rien. Mutagira gute? Ngo mubone gutungana rwose muhinguwe mudahajije na kamwe. Mudahajije na kamwe, mutanyeganyega, mutanyeganya, mudakangwa n'akantu na kamwe, ata nkuru nimwe ibatira umutima. Nuba yuko ibivyo byose uritane urahagaze. Haleluya. Ivyo rushobora kubishikira utaciye mu nzira yitwa ibigeragezo plus ukwihangana plus kumira kinini kikamana muri wowe. Amen. Niwahashika rero ntuzoshobora guhagarara gusenga ngo niwishuwe. Ntuzoshobora gusenga ngo nturabona umugabo, nturabona inzu, nturakira ingwara. Oya, aho uzowaharenze. Ivyumviro vyawe bizobigihangaze ngaha kwisi. Ivyumviro vyawe bizovye mu ijuru. Haleluya. Hazobaye renouvellement de l'intelligence. Uguhinguka gushasha ukamenya ce qui est bon, agréable, parfait, igitunganye kimana ishaka. Haleluya. Umurongo wa 4 urakomeye. Tusome mu Galatiya 6 umurongo w'icenda. Galatiya 6 verset 9. Mwihangane turangize. Sikinoti 9 gusa. Twame dukora ivyiza ntiducobogore. Kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Igihe nicashika tuzogera gute? Aha niyo karavuga kwihangana mu masengesho. Bakavuga ukwihangana mu gukora ineza. Inde kora ineza ngaha? Nimba hari neza ukora, sivyo? Hari abantu bari ngaha cyangwa bakora nkurikira bigeze gukora ineza bayacika intege. Hari bigeze gushigikira umurimo w'Imana barabivamo kwera iki? Inyigisho baronse zatumye babiheba. Bakubwiye gute? Tanga uzoshukira gute? Wimbura. Biba wimbure. Niba tanga gutya uzoronka inshuro zingahe? Amen. Gerageza urabe. Indagerageje Imana ngaha. Nta mwagerageje. Kariva ivuga ngerageza. Sivyo? Natwe muhari. Mwagerageje. Muratiramo. Murashigikira ibimazi by'amashimwe. Murashigikira imfuvyi. Murashigikira iki n'iki. Ariko kwezi kumwe, kwa kabiri, kwa gatatu ya promotion hayihari. Cyane bakubwira ngo biragenda neza, ahubwo haba ibibazo, hako habe byiza gusa. Ugasanga haba igihushana, ugaca ubiheba. Kubera iki? Wagize acte ya manipulation. Acte yo gushaka yuko Imana ikora. Mana nagize gutya, dona. Siko, Mana natanze, sasa ntabwo Imana ngo sasa kinayibwira. Sasa nahijeje, nagize. Byo mbwira nabikoze none
igituma Imana iceceka ni mwazi igituma iceceka nuko atakinini wamize byanse ko wihangana. Imana nikurondera ivyo uyiha, nikurondera ivyo utanga. Imana ikurondera ubuzima muri wewe bwo gutanga. Igihe cyose atabuzima bwo gutanga muri wewe, uzobona atagihinduka hamubivemwo. Imana ishaka kuraba gushika ryari uzokwihangana. Haleluya. Cyo gutuma mu gusura mu byagezwe cyangwa gutegeka kwa kabiri ndetse no mu 8 verset 2 bagrave muri Egiputa bamaze imyaka ingahe 40 ahantu bari kumana iminsi 11 bamaze imyaka 40 imbere ko bavayo. Imana babwiye gute ngo kiya gihe cyose, haleluya, narakwicishije inzara ndagucisha bugufi kugira ndabe. Imana ishaka kuraba kugira ndabe ikiri mu mutima wawe, ndabe ko vyukuri ushobizobishitsa cyangwa utazobishitsa. Rero hariho silence y'Imana kugira irabe. Mbega iravye ibona iki? Ibona imyidodombo, ibona ukuri imyoza, ibona wavuyemo nk'umuntu ababwira wademissionye, ibona iki muri wewe? Haleluya. Nimba usanzwe ufise igikorwa cyo gutanga muri wewe, nimba ari abantu ufasha, nimba ari umurimo w'Imana ufasha, ntuhagarike gushika ryari, gushika Yesu agarutse cyangwa uvuye kuri azya Maria, bimwe vuga kuri mariage vuga ati gushika urufu rutandukanye cyangwa Yesu agarutse, siko bavuga gushika Yesu agarutse cyangwa urufu rutandukanye, ukava ngaho kuri iyi si, ntuzuhagarike. Siko igihe cyose uzi kuko zibintu bijanye n'ijambo ry'Imana, ntuhagarike. Igihe gikwiye nicyagera biratandukanye n'umuntu yagiye kurondera Ismael. Haleluya. Igihe gikwiye kigeze cya Isaka, nta effort yagize Abraham, ariko ari yakirira abantu nkuko yama bikora. Asanga yakirira marayika, barajya barahaga baca baravugishwa ngo mu mwaka uza n'iyi saha nyene. Si Abraham yabirondeye, yari ko akora neza gusa, yari yasubiye kuvyuka, yari yasubiye kwihangana. Igihe gikwiye kigeze, ndababwiye ikintu kimwe, igihe gikwiye kigeze, nta effort uzogira wewe. Haleluya. Naravuze intaye yanje gushaka bamwe barayirambirwa, mugabo nzoguma ndayivuga, sivyo? Intaye yanje igihe gikwiye cyashitse muri 2009, nta effort nagize. Umuntu yankuye mu binyota, yankuye mu vyondo, sinamurondeye, yasanze ku musozi. Naronse email insanga aho nibereye ngo hari umuntu akurondera, genda umurondere, nimero ziwe ngizi. Igihe gikwiye nturondera, kigeze nturondera, kigeze urakira. Haleluya. Hari umwanya wo kurindira, wo kunywa ikinini kigakumanukamo. Igihe gikwiye birikora. Igihe gikwiye Petero ageze gusohoka muri prison, haleluya, abasirikare bashika 16 yagera bacako bose basinziriye, agira sohoke, hariyo irembo ry'icuma, Bibiri ivuga ngo ryari yuguruye. Nta telekomande yariho cyo gihe, nta technology iteye imbere, ariko Petero we ngo acarasohoka, arenganye, amarayika disparu. Naho baroye bagumye hajya mbwa ntiyasiye kubabona. Igihe gikwiye umarayika muri kumwe azogutangaza. Ashaka wihangane gusa, uhindura imvugo yawe, ureke kwidodomba, ushima Imana. Haleluya. Muri vyose, muri ibyo bigeragezo, ntusure kwihebura, kuko amajambo mabi uvuga niyo wugurira umuryango Satani, niyo utuma yinjira. Mana heraba niki kiwereka Imana itazi. Na imyaka yanje yakumeye utaravuka, kweri kubwira Imana ivyizi, ibintu byonyene Imana ishaka kumva izi n'ubwiza bwayo, ubunini bwayo, urukundo rwayo. Yibwira ngene hambaye aho izokumviriza, ariko yibwira ngene vyanse irazunza umutwe. Ni cyiza ko Imana zunza umutwe cyangwa inezerwa. Twaremeye kugira tuhimbaze Imana, tunezere Imana.
kadusenge siko. Haleluya, tukore amashimana ku jambo. Haleluya. Kadusenge. Ndabasaba dusenge kugira vyukuri kino kinini turonka ubuntu bwo kucakira. Abagiciriye mwasame kigaruke. Kandi caza ntuzogicira. Nicaza umire byanse ufata amazi unywe. Kiyagaze mu muhogo wongera yani mazi. Ubwire mugenzi wawe kwite ku mugongo ugira kimanuke. Gishike. Haleluya. Dusenge katuhaguruke abashaka kuronka ubwo bushobozi ubwo buntu yuko ikinini coza tukaronka Kristo kwihangana kugira amasezerano yacu. Haleluya. Amasezerano yacu umviriza bwire ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana wa mbere igice 5 mu 14 na 15. 1 Jean 5:14-15 yuko iyo dusaba Imana, amen, iyo dusaba Imana ibihwanye n'ubugome bwayo ngo twageze gute twamaze kubironka. Amen. Heva ngo tuzobironka ko tuyisavye ibihwanye n'ubugome bwayo Imana yatwumva niko bavuga. Ngo kutwumva rero twamaze kuronka ibyo twasavye. Dusaba inkomezi zo gushobora kwanka ivyo yanka, kurekura ivyo adashaka, ariko dufate ivyo wewe aduhaye kuko nivyo vyiza. Hari ivyo ushaka, hari amaproje ufise, hari indoto ufise, ushobora kuja imbere y'Imana uvuga uti Mana shoboza. Haleluya. Haleluya. Shoboza kwemera ubugombe bwawe. Shoboza kwemera ivyo ushaka. Tuzi ukuboko nimba ushaka gusengerwa utuze ukuboko. Haleluya. Data uri mu ijuru turaje imbere yawe kano kanya. Ndakweretse umuntu wese ari hano na jewe ndimwo turaciye bugufi wadugije ukuboko nuko yatsinzwe n'ijambo. Turashaka ino jambo riduha inkomezi riduha ubuntu. Haleluya. Kugira dushobore kwakira uno muti witwa kwihangana. Havyo twogushoboza twenyene. Turashaka udushoboza, turashaka utuyobore. Warongorwa na Mpwemu Yera nibo bana bawe. Turashaka Mpwemu Yera udushoboze. Yesu igihe ku musaraba, uguje ku musaraba warasenze urasaba Data ngo nimba bishoboka kino gikombe kindengane, ariko urongera ko ngo bibe nk'uko ushaka niba uko ushaka. Ijambo ritubwira yuko igihe avuga ayo majambo habonetse umumarayika avuye mu ijuru aragukomeza kugira ushobore kuja ku musaraba. Mana ndasavye ujye marayika umwarungika kuri Yesu, ndasavye umuturungikire duce bugufi, udushoboze guca mu bigeragezo, udushoboze kutidodomba, udushoboze gukomeza urugendo, udushoboze gusenga, udushoboze kwatura izina ryawe, kuvuga ubwiza bwawe, kwatura ubushobozi bwawe, kwibuka ineza yawe ibihe byose. Nta n'umwe yobyishoboza atari wowe udushoboze. Mana turagushima Mana ku bantu bohoye, turagushima Mana ku bantu bakirije, turagushima Mana ko ari abantu bukurerekana bagiye gusubira kuduga umusozi. Abari babipfuyemo imigozi icitse basubiye ku musozi, basubiye ku masezerano. Abataye hari umuntu yari yanditse amasezerano y'Imana ari ngaha mukaye, yari yataye iyo kaye. Mpwemu Yera avuze ati subira story iyo kaye, subira wandike ibyo wari wataye ubigarure. Ndasenga bari baguye baza mu ishengero mwabo baraguye. Mpwemu Yera bavyure mu izina rya Yesu. Turashaka inkomezi ziwawe Mana. Ababipfuyemo bagiye muri ngenge, basubiye mu busambanyi, hari basubiye mu busambanyi, hari bagiye muri masturbation, harageze kwihana bigiye. Haleluya. Hari abantu batatu bariko nakira umugongo ngaha. Haleluya. Ndagushima Mana kuko urabakiza, ndagushima ku bantu babohoye mu izina rya Yesu. Muragwaye icisho urakoze kumukirije, abagabo bari empisa babiri urakora bakiza. Ndagushima
kubitangaza. Ndagushimira ku bantu ugiye guha akazi. Hari abantu b'abashomeri bagiye kuronka akazi. Haleluya. Hari umudamu amaze imyaka myinshi arindira urubyaro. Ndagushimira Mana ko mugiye kumugira neza. Ndagushimira ku migozi iguracika mu izina rya Yesu. Haleluya. Kazi hamwe. Haleluya.